ndabaramukije mu mahoro y'Imana mwese ba diaspora dukunda. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Jewe ndabaramutsa ndi Abdul Uwimana. Ndabandikiye ikete ryuguruye kugira ngo ndababaze utubazo tumwe tumwe ndabibaza ko tungora, bikunze tuyage nk'abavukana. Ariko imbere ya byose ndamutse abadiaspora twasangiye amanazi, ubudumbi, ubusate, intete, umutiritiri canke umugorigori mu makambi ya Rukore na Rumasi, n'ababaye za Musuhura, Mutabira n'ahandi, yaba abari mu gihugu uyu munsi n'abagiye hanze y'iki gihugu muri diaspora, abagiye kandi batavuye mu makambi ariko bavuye mu Burundi bagiye mu bundi buryo, bagiye kuhiga amafaranga, amadolari canke bagiye guhiga ubuzima nk'uko tuvyita. Abadiaspora rero ndabashimiye ko mukora ibintu vyinshi mu gihugu cacu kandi vy'ingirakamaro. Murubaka amazu, mugakora imigambi yo kwiteza imbere, kandi ntimwiyumvira mwebwe ku giti canyu, ahubwo muba mugomba ko na twebwe turi ngaha mu gihugu dushikirwa, n'igihugu kigashikirwa kikahatorera koyokwe. Ikibabaje kinateye agahinda nuko rimwe na rimwe tudaheza ngo tubabere abizigirwa, kuko nk'uko mwabiziga kandi ndazi abadiaspora benshi bahomvye, atari uko imigambi yabo ari mibi, ahubwo bivanye no guhemukirwa, bikarangira bitagenze uko babiziga, kandi biraca intege. Ibi bivana nuko imigambi mukora atariho muba muri, bikabasaba rero ko muyiha abayibakorera, bikarangira bifuza gutunga n'ingoga na n'ingoga, batungishijwe n'ivyo batabiriye akuya, ariko kuko ivy'ubusuma n'ubundi atawe vyereye, bamwe barahemuka bikarangira batahanye isoni, kwinyegeza abo bahemukiye kandi n'ubundi bakibakeneye ni ingorane gusa. Vyiza nshuti zanje, cane cane abari mu gihugu, umuntu niyakwizera uragwana intambara yuko ico cizere ugiriwe kitotakara na rimwe, kuko iyo uhemutse uba wononeye abandi bari bakeneye kugirirwa ico cizere, kuko uwuhemukiwe biragorana gose kuzosubira kwizera abandi. Ikindi nobwira abarundi bene wacu, niwabona umudiaspora ntukamufate nk'umuntu yirirwa arayora amahera canke amadolari yiyicariye. Arya amahera bazana baba bayabiriye akuya, barakora cane kugira ngo bayaronke, vy'ukuri baravunika cane.
bamwe bakora amasaha 20 ku 28. Urumva ko uwo muntu aba yahavunikiye cane. Kuruhuka amasaha 4 gusa mu masaha 28, kuruhuka amasaha 4 gusa mu masaha 28. Ariko ba diaspora ntimuzocike intege, abizigirwa baracariho. Ngira namwe murabibona ko hariho abakora bigakunda kandi benshi. Ubu naho rero ndababaze twa tubazo. Ngize iminsi numva ngo iyo mushitse i Burundi hariho abatangura kurira kubw'abakunzi babo mutwara ngo mukorokanye idolari ngo muragisivya. Ubuhoho ngo abakobwa baguma bifata utuvideo bambaye uko baremwe, babarungikira kugira ngo muheze namwe mukore kuri za nkaratasi zicafye ko Rwagasore wa Amerika, canke murungike za fone z'amashetani zirabisha amaso atatu ngo muba mwabemereye. Nabo sugutabura bakiva inyuma intoke, uramacupa, ingega z'ibiti, amabuye vyose bakayorerayo, hama bakabarungikira. Abandi ngo nizubatse murazisambura, abandi ngo iyo muje kiraduga ibeyi. Aho ngomvye kuvuga igitunguru. Yo mawe ngo muragihekenya, mvuze ca gitunguru mvuze ngo muragihekenya mugikoza inyama n'imivinyu kakahava. Mbega ivyo bintu vyoba ari vyo? Basha jewe sinoja ngaho ngo ndabagirize, kuko niyo mudahari amahoteli twebwe twenyene turayuzuza. Ingenzi zamaho mu gitondo no ku mugoroba, ziguma zicicikana. Kandi biratangaje kuko abadiaspora baje ahanini ntibakunda gushikira mu mahoteli, abenshi bashikira mu mamezo de passage. None amahoteli nayo yuzuzwa na bande? Ahubwo ikibazo ni kuki ari mwebwe bavyagiriza? Mbega abakobwa babagiriza mubasanga bakiri amasugi? Namba mudasanga bakiri amasugi, baba basugyuruwe na bande? Jewe abadiaspora tuzinanye mbona ari abagabo n'abagore biyubashe, biyubara, batekanye, baza bagakora imigambi yo kwiteza imbere, bakaramukanya iyo bavuka. Usanga baguma biruka n'umwanya ukababana muto. None nkibaza abo ba diaspora bavuga ni bamwe nzi canke n'abandi? Diaspora aha rero nkagira nti umuryambwa
niyaba umwe yitukishe, ariko kandi nta mwonga ubura isato iba idahizwe. Nimba hari n'uwubikora areke n'ingoga na n'ingoga, kuko kwirigwa uraba ubuvunderi bw'abatanyuye bwerekana umukoshi, ubona ko ibihimba vy'irondoka bifise abisoneye canke abavyeyi biyubaha, biratera umukoshi. Nta mugabo atera imbere atemberana ubwambure bw'abagore mu mufuko, kuko umufuko ukwiriye kujamwo amafaranga. Ubu naho reka ngerageze ba diaspora munyemerere nkebure abakobwa. Bana b'abakobwa rero, mbega mwa bakobwa b'uyu munsi ninde yabaroze? Imbuga ngurukana bumenyi zuzuyeko ubusa bwanyu. Nimba ushaka kuba imaraya, nimugerageze mugende iyo ababikora baherereye, mureke guca umuco w'igihugu cabibarutse no gutera agahinda abavyeyi. Mbega mwa bakobwa, murazi ko naho mubona hajya muvyara bamwe bamwe mukavyarira muhira, abavyeyi banyu ntibabate. Hajya murazi ko abavyeyi banyu bijya ari nko kubica bahagaze, hama butaraca na kabiri nagira ndababwire kandi ko nta muvyeyi n'umwe yigera atangura kurera umwana wiwe yifuza kuzomurerana n'umwuzukuru, ivyo bitarahera ngo video z'ubwambure. Uriyumvira agahinda so wawe canke mama wawe agira bamweretse video wigize ishetani uriko uratanyurira isi yose? Yarazi ngo uzoja mu rwawe nawe uvyare uheke umutera iteka, none ico uhisemwo ni ukumutera umukoshi, kumutera umwaku. Mbega ko atawuzi ejo nimba wategerezwa kuzoba premiere dame, wizera ko n'izo video zawe zuzuye isi yose woheza ukaba umugore canke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu waraheneye isi yose? Nimwihe rero akabanga kugira ngo imigambi y'Imana y'ejo hazoza hanyu izoshobore kurangurirwa mu mibiri yanyu myiza. Hama ubu naho ngerageze gukebura abarungika n'abarungikirwa amavideo y'ubwambure. Kubona umwana w'umukobwa yifata video atobanga ibihimba vyiwe, yarangiza akabirungikira uwundi muntu, umwana nk'uyo asumbwa n'umwana ubwonko budakora neza, umwe kwituma no kwihagarika vyose avyikorerako. Ariko umuhungu canke umugabo afata video y'ubwambure bw'umugore canke umukobwa bamanitse agahuzu hamwe canke n'uwo batanaryamanye, akayirungikira abandi, uwo asumbwa n'imbwa isenza ngenzi yayo imbere y'isoko.
Biratangaje kubona umusore mugenzawe hakugira akubwire uko mworonka amafaranga canke akurungikire na 5 kuri rimikashi, akakurungikira amavyi y'ubuvideo bw'abakobwa basaze. Mbega musore ndakubaze, uwo mukobwa abaye ari mushikawe canke mama wawe, wokwishimira ko abantu bahanahana ubwambure bwiwe nk'uko? Ishire mu kibanza ca musaza wiwe, papa wiwe, inarume, muvyara we n'abandi bo mu muryango. Vyokunezera? N'abakobwa barungikira bagenzi babo video z'abandi bagenzi babo bahuye n'uruva gusenya, nabone bagwaye diyare mu bwonko. Ni gute ushobora gufata video y'umukobwa mugenzawe ukayirungika kugira ngo abandi bantu bamwote, kandi ubona amabanga yanyu yose yayanikiye nk'ubumera bwanikiye ku zuba? Si byiza rero mwa bakobwa mwe, mugerageze kwisubiraho kuko mutazi ejo hanyu ico muzoba. Mu gusozera ngire nti isi yarabaye nabi ku buryo utofata umugwi runaka w'abantu ngo abe ari bo giriza ivyaha. Bivuze ngo abadiaspora si babi, abamotari si babi, abashoferi si babi, abakwaferi si babi, abakomersa si babi, abasoda si babi, abakinyi si babi. Mu bantu bose harabamwo ababi n'abeza, ariko bakobwa bacu, nimwe bavyeyi b'ejo kandi namwe muzovyara. Nimureke kubabaza abavyeyi banyu, ejo namwe ntimuzosange muriko murababazwa n'abana mwivyariye, kuko ata muvyeyi n'umwe na wewe niwaba umuvyeyi ntuzokwigera wifuza ko umwana wawe yokora nk'ivyo uriko urakora canke nk'ivyo uriko wiyumvira gukora. Video z'ubusambanyi ni vya bindi bavuga ngo uwugiye ibujyasazi azirya ari mbisi. Aba bazungu mubona ibi bintu bazanye by'amavideo y'urukozasoni, bobo barabidandaza. None namwe murafata mukarungikira, mugaterera abantu, mukarungikira abantu batabikeneye, nabo bakabirungikira abandi batabikeneye, n'abandi bakabirungikira abandi batabikeneye. None mwibaza yuko mwungukira hehe? Nuko rero mwibuke ko mutazi ico muzoba ejo. Rero gerageze iyo muriko muraja muzoshikeyo mukira abantu atari amadayimoni. Turabakunda, ariko ico uzoba nibucigira. Ni ukuvuga ko ico ushaka gushikako wewe nyene ubwawe ushobora kugitegura utabanjije kwitanyagura no kwitera intoki no kurungikayo ingiga mu myanya yawe y'ibanga nk'uko umengo ni igipupe watoraguye. Muramenya yuko hajya muba muriko muratesha agaciro igitsina gore cose si vyiza.
rero ariko bantu b'Imana aho muri hose mwibuke ngo burya naho mubona abakobwa bataye ibanga bamwe bamwe, hariho abandi baciyubashe kandi baciyubara, abakobwa bazima baracariho, ingo zirashobora kubandanya zikabaho, tukabandanya tubona amamariyaje bibibi. Nuko rero mwirinde cyane cyane abasore n'inkumi bagifise umutima runtu, mumenye aho gusa muzokura abagore. Abagore ntibatoragurwa mw'ibarabara, abagore ntibatoragurwa kuri Facebook. Ushaka kumenya umukobwa mwiza uzomugendere iwabo canke ubaze umuranga muzima akwereka aho ushobora gukura umukobwa yiyubashe kandi yiyengenze. Nuko rero nje ndabasezeye, mwese mugire aho muba mwubahwe, Imana ibazigame, tubandanye urugendo kandi mwibuke gukora subscribe kuri Emotion Talent TV. Ibiganiro vyovyo n'amakete tuguma turungika biracaza. Imana ibahezagire.